ijambo nashaka guhagarara kuri rya jambo nyene ryo muri Timoteyo wa 4:8 hatubwira ngo kubaha, ngo mwimenyereze kubaha Imana. Kwimenyereza mu gifaransa ko jambo exercice, exercice ni giharuro ukora kumbure uyu munsi kikakunanira, ejo ukagikora kikakunanira, hirya ejo ukagikora ukagitora. Ni exercice bitubwira ngo mwimenyereze kubaha Imana. Kubaha Imana ni kwimenyereza, ukamwe ukimenyereza. Kwimenyereza kubaha Imana su kwimenyereza abandi bari kubarakuraba. Kenshi uno munsi duhimbaza Imana abantu batubona, dushaka guhimbaza Imana kuri podium, dushaka guhimbaza Imana imbere y'abantu. Ni vyiza guhimbaza Imana kugira ngo abandi bahezerwe, ni vyiza cyane. Ngo ico Imana ikeneye sico. Imana ikeneye abantu bayihimbaza muri liyo iri secret. Imana ikeneye abantu bayihimbaza aho abandi batabona, aho abandi atamuntu umwe ari. Kwimenyereza kubaha Imana ni wubaha Imana mu gihe abantu bari kurakubona, ariko wubaha Imana mu cumba cawe, wubaha Imana muhira, wubaha Imana aho ukorera, uyubahe n'umutima wawe wose. Kuko nimba uvuga kukunda Imana ukaba wanka mugenzi wawe, nuko atamana ukunda. Kuko Yakobo aravuga ngo nimba udakunda umuntu ubonesha amaso y'umubiri, mbega Imana iyo utabona uyikunda gute? Ni kuvuga ngo kugira ngo wemeze abantu kukunda Imana, nuko ukunda umugenzi wawe. Si gukunda umugenzi wawe gusa, nuko ico Imana cyose rikira gusaba ugikora uko nyene. Umene nka Aburahamu ngo avyara umwana Isaka afise imyaka 100, yaramuruhiye umengo ni inzahabu aronse, ariko Imana iramubwira ati Aburahamu, twara wa mwana wawe ukunda. Ntiyagarukije ngaho wa mwana wawe ukunda, ko yavuga umwana wawe ukunda yari gutanga Ismaeli, ariko yavuze ngo wa mwana wawe ukunda Isaka umutange kwikimazi. Ngo Aburahamu ngo agenda ngo yizigiye Imana, ngo yari yizeye neza ngo adakekenya ko Imana ishobora kuzura n'abapfuye. Ni kuvuga ngo Aburahamu yagiye afise umutima wo kwizigira Imana, no kwizera Imana, kuko yari imbere y'umwami yamuhaye umwana, kandi ari imbere y'umwami atanga ubuzima, atanga n'urupfu. Mwene data, iga kuhimbaza Imana. Simvuze ngo uhimbaze Imana mu ndirimbo gusa, ariko ubaha Imana, umvira Imana, hanyuma usuke umutima imbere y'Imana. Imana iguhezagire kandi Imana ikugirire neza. Ubandanye uhimbaza Imana, uyubaha mu ndirimbo, uyubaha mu ngeso zawe, uyubaha no mu majambo, kugira ngo ihabwe icubahiro. Amen. Amen.